Ababanje barabaha amahera bati mwebwe rero turabonye kuduha ayandi tuzoyagabura tubahe bikeyi ayandi tuzogabura kuko ni violation de code rero nk'ubu no bahana muri ministère vous avez violé le code de l'Union muzana ibitari bidahuye none uno bahana nabana barenga c'est tout et nous sommes condamnés au moins 16%, au moins. Ndasubiriye kubaha kaze mwarundi namwe barundi kazi tubana mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza kwimonesha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabahe kaze rero mu makuru yacu n'amakuru yo mwirijoro n'amakuru ari buze kugaruka ku ngingo nkuru zitandukanye n'amakuru abarundi mwanyegejwe nk'amakuru abari maravugwa muri politiki, amakuru abari kuravugwa mu mutekano, amakuru abari maravugwa mu nkino, mu ngero, agateka kazi na muntu ndetse no ngaha mu makungu. Ayo makuru rero yose abarundi mwanyegejwe turayabazanira gatanu ku kandi. Amasoko yacu rero yatuzaniye amakuru menshi yatandukanye tugira tubashikirize mwiri joro. Ndabahaye rero kaze, ndabahaye mwiriwe, abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose twama tubashikiriza kwimonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Namakuru rero menshi cyane namakuru ateye atya namakuru ari buze guhera ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira mu Burundi ngaha Bujumbura ibara riraguye ibyo perezida ku Burundi Evariste Ndayishimiye aboneye ku kibuga c'indege birateye ubwoba nyuma yuko rero umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye agiranye umubano na perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ndetse akanamufasha guhasha umuhari witwaje ibigwanisho M23 amwoherereza abasoda batandukanye. Mu makuru twaronkejwe n'amasoko yacu yatuberega ko Evariste Ndayishimiye hoba hari amafaranga cyangwa se amadolari ndetse n'inzahabu yari yahawe na perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo kugira aze aramuha abasoda bo kugwana n'umugwi witwaje ibigwanisho M23 mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri ubu rero Evariste Ndayishimiye afatiwe ku kibuga c'indege yarashoye inzahabu mu mahanga. Bari bamurasiye ku kibuga c'indege bivanye n'inzahabu nyene bari bamufatanye. Tshisekedi yashavuye amubwira ko yamuhenze. Mbere yuko rero nyuma yuko abasoda b'u Burundi bose bavanywe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo badafashije igisoda ca Kongo FARDC guhangana n'umugwi witwaje ibigwanisho M23, Tshisekedi rero aciye ashavura abasoda bataramenyekana ngo bari barasiye Antoine Evariste Ndayishimiye ku kibuga c'indege. Ubwo nyene ngo yari yuriye indege ashoye inzahabu mu mahanga afatiwe ku kibuga c'indege nyine aciye yururutswa. Namakuru duhawe n'amasoko yacu ari ngaho nyene i Bujumbura. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo rero ngo bivuga ko hari amabanga yari yagiranye na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nyuma yuko rero bagiranye amabanga menshi cyane ndetse ngo akaza aramuha n'inzahabu kugira azeramuha abasoda bo kugwana mu gwitwaje ibigwanisho M23. Hama rero abasoda b'u Burundi ngo kuba atamusaruro atamwimbu batanze muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo gushika nubwo umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 wabahaye gasopo ubabarira ko bagomba akuva ku butaka bwa leta ya Kongo mu gihe kidashika amasaha 48 gusa. Nyuma y'ivyo rero Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo akimera kubona ko abasoda b'u Burundi atamwimbu nyene batanze ngaho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kandi hari amadolari yari yahawe na perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ndetse n'inzahabo. Perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ngo yohereje ikiroberi ca Wazalendo gishitse Bujumbura maze bari barashe Antoine yararashe nyine Evariste Ndayishimiye bamufatiye ku kibuga c'indege yagira ashore inzahabu zose yari hawe na Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo mu makuru yatangaje yavugaga ko ngo hari nyine ivyo bari baragiranye na Evariste Ndayishimiye mu mubano kugira baze bararosanya abasoda. Hama rero Evariste Ndayishimiye abasoda biwe yaciye abakura muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo.
nkuko rero twabibashikirije mu makuru yagiye atandukanye, perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye na perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bari bafitanye umubano ntangere, ndetse murabizi neza ko Evariste Ndayishimiye yari yifatikanyije na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ngo maze bakagira ko bari bafise n'umugambi wo gutera u Rwanda. Perezida rero w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nyuma yuko abonye ko ibintu bizomukora ko yaraciye afata inzahabu zose yarafise mu gihugu yari yakuye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, yarazipakije indege azijabukanye mu mahanga kuzigurishirizayo. Gusa nkuko rero amakuru yakomeje acishwa ku mbuga ngurukana ubumenyi, Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yaje kumenya ko Evariste Ndayishimiye yo barashoye inzahabu, aciye yohereza umugwi w'iciroberi wa Wazalendo baciye bashika ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Bakaba rero bari barashe Evariste Ndayishimiye, baciye bamufata amatekwa ngo agarure inzahabu yarajanye mu kinyegero. Namakuru rero turonkejwe n'amasoko yacu ngaho nyene kubiko birabera ngaho i Bujumbura. Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rero n'u Burundi bari bafisanye umubano ntangere, uko rero leta y'u Burundi yari yajanye abasoda muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo guhangana mu bwitwaje bw'igwanisho M23, ndetse sibo bonyene bari bajabutseyo kuko bivuga ko hari n'umuhari w'ugwaruko nyene ruzwi nk'imbonerakure wari wajabutse nawo gufatikanya n'igisoda c'u Burundi ngo bahashe umugwi witwaje ibigwanisho M23. Ariko nyuma y'ivyo rero perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ngo yaje kubona ko ari urugeri Evariste Ndayishimiye yari yamukinye, ngo ubwo yari yohereje yo zijya mbonerakure ngo zaciye zifata itunga rya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse ngo zifata n'ibice bitandukanye bicukurwamo inzahabu, ndetse ngo byakorwaga mu kinyegero, biza gutuma rero amabuye inzahabu za Kongo zijanwa mu Burundi mu kinyegero. Perezida rero wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo mu makuru yahaye amasoko yacu yavuze ko Evariste Ndayishimiye yari yamuhenze ubwenge, amubeshesha ko ngo amuhaye abasoda bazomufasha guhangana n'umugwi witwaje ibigwanisho M23. Ariko nyuma yaho bikavuga ko rero ngo yari yohereje mugwi nyene w'ugwaruka ruzwi nk'imbonerakure mu kinyegero ngo rurajya gucukura inzahabu ruzizanire perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Perezida rero wa Kongo yikebutse asanga inzahabu zimaze kuba iyanga, niko guca ahabwa amakuru n'abari mw'iperereza bamura ko Evariste Ndayishimiye yoba ashoye inzahabu mu mahanga. Perezida rero wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yaciye yoheza Wazalendo, maze kuri ubu rero ikaba yarirashe Evariste Ndayishimiye. Ivyo Evariste Ndayishimiye yaraboneye ku kibuga c'indege n'akamaramaza ubwo nyene yarashoye inzahabu, baciye bamumanura mu ndege, ndetse n'inzahabu ziciye azambugwa. Namakuru rero turonkejwe n'amasoko yacu. Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo murabizi ko imaze iminsi iri mu ngwano, aho rero ihanganye n'umugwi witwaje ibigwanisho M23. Ni mu minsi iheze amakuru twari twaronkejwe n'amasoko yacu, Bukavu yari yamaze gufatwa, ndetse n'ikibuga c'indege ca Kavumu cari camazwe gufatwa n'umugwi witwaje ibigwanisho M23. Republika rero Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo iramaze iminsi mu ngwano ihanganyemo n'umugwi witwaje ibigwanisho nyene, ndetse kuri ubu ngubu abatari bakeyi baramaze kuhasiga ubuzima. Nyuma rero yuko abasoda bagiye barahasiga agatwe, murabizi ko hari abasoda batandukanye nk'aba Afrika y'Epfo, aba Malawi, aba Tanzania, ndetse n'abandi batandukanye bari boherejwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo guhangana n'umugwi witwaje ibigwanisho M23. Nyuma yaho rero Afrika y'Epfo yaciye ifata ingingo yuko igiye gukura abasoda bayo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse murabizi neza ko n'abasoda b'u Burundi baciye bahabwa agasopo n'igisoda c'umugwi witwaje ibigwanisho M23. Murabizi neza ko hari ejo itangazo ryari ryasohotse rigabisha nyene risaba igisoda c'u Burundi gukura abasoda bacu muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nyuma yuko rero iryo tangazo risohotse, ndetse abasoda b'u Burundi batangura gukurwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo nyuma yuko na rero ko nta mwimbu abasoda b'u Burundi batanze muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aciye ajya kurutsa inzahabu yari yahaye Evariste Ndayishimiye zose, ndetse n'amadolari yari yamuhaye. Intambara iracanguye hagati ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Inzahabu Evariste Ndayishimiye yariye ziraza kumugaruka.
Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo rero imaze imyaka myinshi cyane iri mu ngwano zidahera. Abanyagihugu ba Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo bariko barahungira mu gihugu c'u Burundi ndetse harimwo n'abanyamurenge. Kuri ubu rero muri Repubulika y'u Burundi byafashe intera ndende kubera ko abasoda n'abapolisi Burundi batangiye gusaka ahaba hinyegeje abanyamurenge ndetse n'abanyekongo batanguye gusubizwa muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo bivanye nyene n'intambara Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo itanguje ku Burundi. Evariste Ndayishimiye rero biramuyangaranye kuri ubu ngubu araye atifashe neza nyene ku kibuga c'indege aho yarafatiwe acabukanye inzahabu mu mahanga. Inzahabu rero zimukoze ko Evariste Ndayishimiye na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo umutekano ndetse n'imigenderanire n'umubano bari bafisanye wose urasambuwe. Reka rero mwe barundi namwe barundi kazi mu mukurikiye amakuru y'ibiganiro tubashikiriza kuri monesha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Mwiri joro reka amakuru yacu tuyasozere ngaha, turaza gusubira ku mugoroba mukomeze kugira tuzosubira ejo mu gatondo n'amakuru mwashikirizwaga ntimboresha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabibutse mu fyonde s'abonner ndetse na partage kugira muze muraba mbere kubona amakuru y'ibiganiro tubashikiriza kuri monesha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka rero amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tuyasozere ngaha n'amakuru y'iri joro mwashikirizwaga nimboresha kuri yanyu tuyasozere ngaha. Rero turaza gusubira mu gatondo mu makuru turaza kuba twatorokanijwe n'imbonesha ko zacu ziri ijya nino makuru nyene tuzaza kuba twatorokanijwe n'amasoko yacu ari ijya nino. Reka rero amakuru yacu y'iri joro tuyasozere ngaha turaza gusubira mu gatondo.